Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi w'Imana, igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura kumwe yewe n'ivyo utegekanya kurangura, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, bigushikeko mu ba mbere kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Ese vy'ukuri Lieutenant Colonel Jean Bosco Havyarimana azira iki? Hari ubutumwa duherutse kuronka buvuga ipfungwa ry'intwazangabo mu gipolisi inyuma yo gukubagurwa n'imbonerakure zo mu Gatunguru zirongowe n'umukuru wazo Janvier Hakizimana batazira Bebe. Abatwandikiye badusavye ko twobafasha gushira ahabona akarenganyo kakorewe iyo ntwazangabo mu gipolisi nuko twobafasha kwerekana amabi akorwa n'izo mbonerakure muri ako karere. Nk'uko twama tubikora ntidushira ahabona amazina y'abanyagihugu bo mu Gatunguru baturungikiye ubwo butumwa, ariko nihagira uwushaka kubeshuza nawe nyene tuzomuha ijambo gutya nyene. Lieutenant Colonel Jean Bosco Havyarimana vy'ukuri ninde? Jean Bosco Havyarimana yahoze arwana muri CNDD FDD ikiri ku rugamba. Muri kino gihe ni intwazangabo mu gipolisi igeze kw'ipete rya Lieutenant Colonel de Police, abo bahora bita OPCD. Iyo ntwazangabo ikorera muri GMIL 3 iri muri Sokariti. Urugo rwa Jean Bosco Havyarimana ruri mu Gahahe muri komine Mutimbuzi, aho niho apanze mu kurindira ko aheza kubaka inzu yiwe. Asanzwe ariha inzu buri tariki 20 z'ukwezi, kubera nyene inzu hasanzwe afise ibeni kandi akaba yarahaye akazi k'ubukomvayeri w'ibeni murumuna wa Jean Bosco Havyarimana. Uwo murumuna we nawe nyene akaba yitwa Innocent, niwe aza araza gutora ayo mahera y'inzu akayashira umukoresha wiwe. Innocent nawe aba mu Gatunguru kwa mushiki we. Jean Bosco Havyarimana harafise uwundi murumuna we yitwa Eric babana mu Gahahe kandi n'umuvyeyi, ni ukuvuga nyina wiwe barabana. Igitero c'imbonerakure zo mu Gatunguru kw'igenekerezo rya 21 Kigarama 2021, Innocent yaragiye mu Gahahe gutora amafaranga y'inzu nk'uko yari asanzwe abikora buri kwezi. Yagiye ajanye n'uwundi muhungu babana mu rupangu mu Gatunguru. Yarahamaze akanya araterama n'umuvyeyi wiwe, hageze gutaha murumuna we Eric aramuherekeza. Gahahe na Gatunguru bisanzwe bigaburwa n'akonga. Ba bahungu batatu bajabutse ako konga niho bahura n'imbonerakure zibiri ziri kw'ipikipiki, mbere imera nk'iyija kubagonga, barataruka barayibisa. Uwarahetswe ayivako asanga Innocent aho yakwepeye haramufata. Umwe yarasigaye kw'ipikipiki nawe haca arayivako hafata ba bandi babiri basigaye. Niko kubicarika hasi bakibabaza haca haza umugwi munini w'imbonerakure urongowe n'uwitwa Janvier Hakizimana batazira Bebe. Aho hose babagiriza ngo ni ibisuma. Bebe ategeka kubasopa. Innocent arababwira ati naho mudusopa sivyo kuko mwari kutubaza iyo tuvuye n'iyo tuja cange mukatujana ku batware cange ku gipolisi cegereye tukisigura. Za mbonerakure ziranana kubumvira zibandanya kubagiriza ko ari abasuma. Innocent n'abo bari kumwe barerekanye ivyangombwa vyabo, imbonerakure ziranka kubumva. Za mbonerakure zibaduka n'amahiri zirabatwara 300,000 vy'amafaranga y'amarundi Innocent yaravuye gutora yo kuriha inzu. Zongera zibatwara amatelefone yabo n'indangamuntu, zirabambura n'ibirato. Muri ba bahungu batatu hari umwe yashoboye guca mu maguru ya za mbonerakure haca ariruka arazisiga. Ageze mu rupangu mu Gatunguru asanga mushiki wa Innocent sihari. Aca abwira umukobwa babana ati mudatabarije Innocent na Eric murasanga mu kanya bapfuye. Uyu mukobwa haca ahamagara Lieutenant Colonel Jean Bosco Havyarimana kw'iterefone aramubwira uko vyifashe.
Ico gihe Jean Bosco Habyarimana yari ageze kuri teriminusi hariko arataha aca afata Probox vyihuse aja kuraba ivyo arivyo. Lieutenant Colonel Jean Bosco Habyarimana yivuna imbonerakure. Jean Bosco Habyarimana ahageze yasanze barumuna we bariko barakubitwa bidasanzwe ariko nabo bumiye ku muhungu yabasofye ya mahera n'ibindi. Nawe ashika afata uwo muhungu aramubakurako. Agize arabaza ivyabaye wa mukuru w'imbonerakure za Gatunguru ariwe yitwa Janvier Hakizimana batazira Bebe, nawe amubaza icari gituma yivanga mu vyo atazi. Jean Bosco Habyarimana aramwidondora anamubwira ati imfasha dutorere inyishu bino bintu. Aho kumwishura neza Bebe yamubwiye ngo mbe jewe urazi uwo ndi we, ngo nkorera iperereza. Jean Bosco Habyarimana nawe haramwishura ati naho woba urikorera womfasha ibi bintu aba bana bakubiswe tukabajana kwa muganga tukanaheza ibi vyuyu bagumije bavuga ko ari we yabasofye, hanyuma ibindi bikazigwa ejo. Jean Bosco Habyarimana yarafashe uwo muhungu yavugwa ko yasofye ba Innocent. Jean Bosco akivuga Bebe amubwira ngo rekura uwo muhungu wacu ubundi aranka. Ako kanya nyene Bebe abakubise ingumu yo mu gutwi kwa Lieutenant Colonel Jean Bosco Habyarimana, mbere anamwaka itelefone yiwe zambonerakure zindi zimwahuka n'ibihiri. Naho abamuteye bari benshi iyo ntwazangabo yarashoboye kwigwanira irabikurako, ahubwo wa Bebe havuza induru ngo aramuvunye. Lieutenant Colonel Habyarimana agerageza kujana barumuna we kuri ya Probox kugira abanyarukane kwa muganga. Imbonerakure zica zirayitobora amapine, intwazangabo irabura ico iri bukore, iguma ngaho gushika igipolisi kiraza kubakingira. Abatewe nibo bahagaritswe. Komiseri Kominare aho gufata za mbonerakure zategereye abariko barirenganira zikabakubagura zikanabakubita yewe zikanabasahura, ahubwo yahagaritse Innocent na Eric be n'umushoferi wa ya Probox aja kubapfungira mu Rubirizi. Imodoka yaraye aho kubera bari bayitoboye. Bukeye Jean Bosco Habyarimana agiye kuraba baraye bafashwe yasanze bariko barabakorera dosiye ibashirako ivyaha. Kw'igenekerezo rya 23 Kigarama 2021 Procureur General wa Cour d'appel Muha yasohoye umutahe wo gufata Lieutenant Colonel Jean Bosco Habyarimana kandi atigeze abazwa n'umunsi wa rimwe. Ico gihe yararengutse baramubaza ingene vyagenze arababwira, ariko itegeko ryo kumupfunga ryari ryamaze gutangwa. Uwo munsi nyene yaraye mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Muri Chambre de Conseil, Lieutenant Colonel Jean Bosco Habyarimana yarasamvye arasaba ko bomurekura akaburana yidegemvya mu gihe ataco yiyagiriza kuko yagiye gutabara abanyagihugu umutekano wabo ubangamiwe n'ako kagwi k'imbonerakure, ariko vyabaye impfagusa. Sentare yamugumije mu munyororo. Za mbonerakure zose ziridegemvya. Innocent na Eric na wa mushoferi wa Probox bo baherutse kurekurwa vuba. Imbonerakure zo mu Gatunguru zigira ivyo zishatse. Ivyo vyashikiye Innocent na Eric sibo ba mbere babikorewe n'izo mbonerakure zirongowe na Janvier Hakizimana batazira Bebe. Muri ako karere zirica zigakiza, ziriba zigahohotera uwo zishatse wese. Indwi zibiri imbere y'uko zikora ayo marorerwa, izo mbonerakure nyene zarategereye iyindi ntwazangabo y'umukukuruke, Lieutenant Colonel Police Surwavuba Louis yahoze atwara komine Mugongomanga. Zamufatiye muri ako gace nyene arakubitwa aranyagwa n'ivyiwe. Uyo Bebe nyene yaravuzwemwo cane muri iryo kubagurwa, ariko ntacakurikiye. Gusozera, twama twiyamirije amabakorwa n'imbonerakure mu bice bitandukanye vy'igihugu ngo tera iyo sema. Ngizo zitanguye gukubagura n'intwazangabo zahoze zirwana muri FDD. Akari inyuma karahinda. Hari umunsi abazisizeho ari bo nyene bazicuza. Amatwi adusumira ni uko ipfungwa rya Lieutenant Colonel Jean Bosco Habyarimana ryoba rifise ikindi rinyegeje. Hoba hariho abakomeye mu mugambwe badakeneye ko arekurwa. Tuzobigarukako. Uwomenya neza iyi mbonerakure yo mu Gatunguru bita Janvier Hakizimana batazira Bebe yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324 655 1 9 5.
ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe ngaha akaba ariho nsoreje nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa no kugira umunsi w'Imana mwiza. Ico utegerezwa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV handitse ijambo s'abonner naba ukoresha YouTube y'igifaransa canke ijambo subscribe naba ukoresha YouTube y'icongereza urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza umwanya ku mwanya hama nyene nawe bije biragushikako mu ba mbere kandi ku gihe.